Yes, nongeye kubaramusa kandi ku izina ni Gerard haraheze iminsi myinshi ntabashikiriza ibiganiro bitandukanye ariko turongeye kugaruka ku murongo nkuko muri no mwaka twamaze gufata intambwe idasanzwe yo kugira ngo twongere kugaruka kuri page ibiganiro byacu bandanye gusohoka neza. Rero uno munsi kuri no saa twabazaniye umutumire ni Samweli ariko araza kubibwira mu burebera amazina yiwe hanyuma icatumye ndamuzana ngaha haraheze iminsi myinshi inkuru zizunguruka zitandukanye numva abantu bamwe bamuvuga ko ari umu agent akaba ari umu agent akora ibintu bijanye afasha abantu ku bintu bijanye n'ama life insurance. Rero uno mwanya ni isaha ndamubazane kubwo kugira ngo aganire namwebwe abicije muri ino channel yacu ngaha ababwire mu ncamake uko iyo life insurance yo bikora mbega bimeze gute, hari imbogamizo zirimo, ni ikihe kintu mbega cotuma two kwirukira muri iyo life insurance, mbega byo bari vyiza cyane mbega life insurance hoho ni iki. Karibu mutumire wacu. Mwakoze amakuru yawe namahoro muraho neza turaha karibu cyane. mwakoze cyane ku ikaze kuri studio yanyu. Amazina nitwa Mutibuka Samweli ku benshi barazi ku izina rya Rashid Abayisilamu kandi oya nabo n'Isilamu ari mu miryango yacu nk'ibice nka 50% n'Abayisilamu 50% n'Abakiristo. Rero babu yari mu Isilamu rero bakiba izina rya Rashid ariko rero mutamaze guhindura idini akaba umukristo rya Rashid ryagumyeho ariko uko yitwa Mutibuka Mutibuka ni ndiwe nyine. Mutibuka ni kwa babu Rashid ni kwa babu Karashi wewe bache bakubatiza kuri Mutibuka oya Samweli ya Mutibuka ni babu Rashid ni babu amazina yose bo bagize gutuma yavumitse n'abasoko. Karibu cyane no muri studio yacu ngaha turafise inyota cyane yo kubwo kugira ngo tugire ivyo tuganire nawe mugaba hanini cyane nashaka ndakubaze izi nkuru narimo ngize imisi numva zitandukanye zo hirya no hino ko woba ukora nko mu gisata cy'ubu agent bwo gufasha abantu kuronka ama life insurance byo bari iki. Ego ivyo nivyo bavuga yuko jewe njejwe gufasha abantu ku bintu by'ina life insurance niko kazi nkora uko nasanze kenshi muri mu migwi yacu y'abarundi ibintu bijanye na life insurance navyo bamenye neza kuko bazi yuko life insurance ari ibintu winjiramwo hanyuma umaze gupfa abandi bazosigara baragira gutera ibintu baraheke. Life insurance ni iki? Uvuga life insurance ni nkuko uvuze insurance wachongera ko life gisigura ubuzima. Ni nkuko uvuga ati auto ukachongera ko life auto insurance. Urumva ubwo ibintu byose ni inzu ni house ukachongera iki insurance. So muri make life insurance ni assurance y'ubuzima. Yes. Kujya ko utora assurance y'imodoka y'inzu ufise amaboti y'imoto yose ni assurance ariko rero baci bagabura yuko ari assurance y'iki y'ubuzima. Okay. None muri yo life insurance ukoramwo wewe uyimazemwo iminsi ingana gute mbega? Insurance ndayimazemwo igikorwa cyo gufasha abarundi ndetse n'abandi batandukanye aba bazungu canke abanyafrika bagitango yijyari mbeho n'abazungu arabafasha. Abazungu ndabafasha kuko bene basanzwe ari ibintu bazi. Ingorane zari nuko nabene nabo nyine nuko ari abazungu ntabwo bamenya byose. Rero twebwe abira tuca twisubiza inyuma twibaza yuko atumuzungu ni bamenya byose. Oya kuri iyi si nta muntu amenya byose, umuntu agera yerekwa n'ubundi. So none muri iyi life insurance mbega iyi life insurance ko auto ama assurance y'imiduga usanga afise amakampani akoreramwo mbega iyi life insurance we urimo nk'umu agent yo bifise company ikoreramo? Ego jewe ndi muri insurance yitwa FEG ari bita Freedom Equity Group. Freedom Equity Group niyo jewe nkorera hanyuma nkabajeje gufasha abarundi ndabasigurira ndabereka akamaro ka life insurance kuko
ngiye mu ncamake life iyo insurance uvuze gufasha abarundi kubasigurira abakongomani nabo urabasigurira n'abakongomani nabo nyine urumva turi kumwe nabo nyine nabo nyine ndabasigurira kuko umuntu imisi yose ahera muhira yego kuko ntuzogenda guhera mu Rwanda mu Burundi usiguhataye rero mukungena mu bakongomani mpera muhira sawa none mu kibazo kijanye n'iyi insurance iyo tuvuze life insurance nihereye ko iyo tuvuze assurance y'ubuzima reka je nihere ko iyo je numvise assurance y'ubuzima nibaza ko ari ikintu umuntu ajamwe agomba apfe hanyuma amaze gupfa bamuhamye kesi kabirarangiye nta n'ibindi bintu birimo none niko ndavyibaza jewe mbe niko byo babiri canke hari hakantu kakabijya ko tuma wobwira abantu kubwo kugira ngo ahubwo ico kintu bacirukire bumve ko ari ikintu ngira akamaro cyane mu buzima bwabo ahubwo urakoze kumbaza ico kibazo cyane kuko nico kibazo gihanze abantu nk'ijana kuko ntibatahura akamaro ka life insurance kandi nigisigura yuko umuntu agiye gupfa ngo ace atunga life insurance ugupfa koko kwamye kuva kera none ubu yitoye ntuba wiyahuye uyu witoye ntuba wiyahuye kuko urumva ari kwiyahura no kwinjira muri system ya life insurance none ikora gute na karusho gaki kari muri life insurance nk'abantu kubera witegereje urabona baronda aho bari bamye basabana banashira hamwe barafashanye iyo umuntu yitavye Imana akanatsinda baramuhamba neza none ni ikihe kintu cyotuma boja muri life insurance kandi nabonye n'ubwabo aho baba bari bafashanya tango cyo ni kibazo cyiza cyane kandi cyiza cyane gufashanya ni biza cyane ariko mwibuke yuko abarundi dufise umugenzo yuko umuntu abuze uwiwe cyo bita kuca ku mazi bakaza gukaraba bakagira hanyuma ujye mugwe nawe muba muri w'abarundi gufashanya n'abantu bagufasha kuruje no gushingura uwawe ariko uwawe amaze kugenda hariko ubuzima rero usigara mu nyuma bajya abantu bamaze gusabagira bakagenda buri muntu birarangiye wewe nimba ufise iyo nzu ufise imodoka ufise ibiki urimenya ariko rero life insurance ikora gute nkuko life insurance ari nyinshi hanini life insurance zigizwe n'imigwi ibiri hari icyo bita temporary tuvuze temporary ni kumwa kukiringo ina maana temporary life insurance canke ina maana insurance y'ubuzima ijana n'igihe ngandagwe nkarorero uzosanga nk'umuntu w'umuvyeyi afise nk'abana bane biga abo bana bane biga niwe abarihira amafaranga akacaraba avuga ati none jamwe muri kano kanya nurinda nitaba umuremyi aba bana ishuri rishari hagarara rero mu gihe rero kugira mu gihe rero nhema reka ntore ino teme life insurance ariyo temporary y'imyaka 10 kugira abantu bana banje barangize amashuri yabo amani barangize amashuri yanje cengira nzoca ndabivamo kuko ngira ndagwa karorero ufise nk'imyaka 35 utoye temporary life insurance ntavyuzi bikora gute wewe wumvise umuntu akubwira ngo life insurance uciye ubigwamwo bakubwira ati ni wahwera ati umuryango tuzosigira ibihumbi 50 ariko mumenye imyaka baguhaye bacu bati rero ufise imyaka 35 tuguha ikiringo cyo kubaho ni washyitse imyaka 70 utarahwera tuzoba turangije ivyo birabaho baguha imyaka 70 inama oya horo gezaho nyene bazogezaho aha niho hari ikibazo c'inkora mutima ingesubire none banza usubire mu iki kibazo no uvuze ugira nsubire iyo temporary life insurance ikora gute ni kuvuga yuko uyitoye harimo abantu bayitoye kutamenya kuburyo bobo niyo uvuze temporary life insurance ijana nikiringo aho bakura imyaka ngo tuguha imyaka ngo nogeza 75 tuguhaye imyaka 75 utarapfa kandi aguma yishura buri kwezi uguma wishura buri kwezi amafaranga y'amara amadolari 580 uguma wishura cyangwa ijana rero ikiringo baraguharurira ubwo ati wowe rero imyaka ni yashika utarahwera wewe nacho tuzogurira kiretse ushobora no kuyajya muri retirement ivyo oye cyane cy'ubusaza kigeze nta nubwo wana yabatse ico oye tuyita mu Giswahili pesa za sanduku uko bene ico bakenera kumva ni runaka yahwereye vyonye hama ya myaka apfuye atarayishitse iyo myaka karorero aramufasha nta ngorane wewe wandikiwe imyaka 70
wewe ugiye gupfa ufise imyaka 77 imwe umva warengeje 70 ntacyo muhuriye nka ya mahera biba bijana bira nyine wowe bakubye 70 urengeje ku munsi bisiguro yuko uyitoye ucurindira ucuraba ya myaka igiye kwegereza ukabona nturapfuga cuburi hubuki kugira ayo mahera ya wihaye ubuki no nyine bari byitonde ngo baca barambega umuntu n'igiki cyamwishe basanzwe biho ubuki urumva ho naho umva pfira munyere ujana ko tugenda kunyera umwe kujya kwimbwita wibuye yo urabona hanyuma rero iyo life insurance zirabaho naje iyo life insurance nagize kwibamo imyaka 9 haraje abantu muhira barambwira bya life insurance navyo nari nzi kuvyuko naje wicenda bigwamo kandi nabitwe nuko nari mfise neko ndi inzu ya mortgage nca nditegereza none muje no kwera ego me turafise umugwi w'abarundi ushobora gufashwa bakashingura ariko bazogufasha kuri ariko nta n'ikintu na kimwe ni dollar na rimwe abarundi bazofasha kuri mortgage bazofasha umuryango reka ntore ino life insurance ncyandayi ndayimaramo imyaka 9 niho rero umunsi umwe maze mu imyaka 8 ncandabahamagara ndababaza none ko je mu life insurance ndemeze mu imyaka 8 none hamwe nta investment ncanabaza none muri kano karemwe je no kiba nta n'amafaranga n'amake ushobora kumusubiza bavuze ati twivanye n'amasezerano gufitanye na wewe nuko wewe twumva yuko muri mwebwe abayitoye ko hari wapfuye ntabindi uvuyemwo ni urugendo rwiza nta na kimwe wishyuza wewe uragiye urugendo rwiza kandi wayisinye utanazi ibyo sinye ivyo wowe ko nabigwemo umuntu yabizanye yaje aransigurira ati kufise mortgage nshobora kubaho udafise life insurance kuko uri mu buzima ariko remaze kugumaho igihe kirekire niho naca ngiye gushakashatsi cyangwa kundi life insurance itandukanye nsanga harimo n'akarusho akarusho nasanze mu gihe life insurance nasanze itandukanye na term life insurance yo yitwa whole life insurance gisigura ubuzima bwose bwa life insurance. Term life insurance ijana nigiye ni temporary hari nige bana gusinya mugabo ugasanga babwira ati ni witaba Imana bazoga nk'ibumba amajana bica nk'umuriyoni mugabo bagaca bagusinyira imyaka uzoyibamwo ubaye utarapfa ubaye wapfuye muri iyo myaka mwavuganye ntazo yaguhayo nta kibazo wewe wawe mugabo ugara mu kuhwereye ya myaka mwavuganye itaragera yararenganye kera wowe ntacumba mu kijana ngira nakubaze wowe ufise amasezerano yuko mu myaka iyo myaka ishitse hanyuma umuntu arengeje ko iminsi 2 urumva ya myaka yarengeze ku minsi ngahe 2 cyangwa umunsi umwe n'amasaha urumva wewe warengeje nturimo ukene rero ati jewe iyo myaka nati muri insurance ndayimazemo imyaka 7 sinshobora kuyiheba reka nkore reka nsubire mu niyongere renewing kwe kuri renewing kubera wayigiyemo ufise imyaka 35 ubahageze yuko ufise imyaka 70 urashaje rero uyigiyemo rero waruri amadolari 70 bakibandutse ko bamaze kubona yuko wewe urakuze wapfa kwatera ikibazo ubatangiye amafaranga baca baduze n'ikiro kuko nango ucurabe imyaka wifite 70 bagukira amafaranga menshi nta kazi wifitiye uronke retirement ntinakwiye kugufasha mu buzima ukaca ubihevye ni inyungu kuri bo wamaze imyaka 30 uri amafaranga kisara kuko naho bitwara ko n'amasezerano ako karusho yo kari muri life insurance nakahe akarusho kari muri temporary life insurance no vuga yuko soma tuna akarusho buri kintu cyose gifise akarusho inyungu yacu rero akarusho kari muri temporary life insurance nuko umuntu abantu tugenda tutamenya igihe cyo kubaho urashobora gusohoka ngaho hanze uri mu modoka kugira isanganye ukaburagiye rero urashobora kuyitora uvuga ati nihagira ikibaye umuryango n'abasigaye cyangwa ukanayitora uvuga uti n'indege irasha urabona n'indege irasha reka nibishika bararya nta ngorane ariko wewe ukiriho
uzoguma uriha nta karusho novuga ati kawewe uzoza gutera nicyo gituma n'abantu benshi usanga mu gihe cya none harimo abantu bavuga yuko ngo iyo life insurance ngo ari amafaranga yo gusinya ngo n'umugwanizi satani ukora ngo ntigishoboka wewe ngupfe hanyuma ngo abandi basigire barajya ni systeme ngo ya shetani ngo abantu ngo bitanze ubuzima bwabo ngo bapfe kugira imiryango isigare iratunga ariko ntabwo ari byo ko ni systeme y'abantu bene data tubayemo bo bazi bakoresha twebwe iwacu mu Burundi ibintu bibaho kabisa ntibibaho bya life insurance. Saha ndumva akarusho karimo muri iyo temporary life insurance ari keza. Hari ikindi kintu bisoze whole life insurance assurance y'ubuzima bwa bwose. Whole life insurance ni life insurance y'ubuzima bwose. Umva tuvuze ubuzima bwose irabana yagushika ndibaza yuko barashobora kuguha nabo nyine bagoye ikiringo n'ubwo ubuzima bwose bashobora nk'imyaka nka 120 110 kuko nk'120 kubyukuri uzoba wumva mu gihe cya none biragoye gushyitsa imyaka 90 ariko kera byarashika imyaka 100 ariko biragoye uvuga rero iyo whole life insurance irimo akarusho kanini cyane na hanini cyane niyo ndi kungerageza kubwira abarundi batahura akamaro ka life insurance kuko ntituzokwaba muri vya bindi runaka yabuze umuntu tugira iki imfashanyo ego izo mfashanyo tuzozikora kandi zizobandanya kuko birasabwa guca ku mazi ukaraba kugirane byose bisaba uburyo bw'amafaranga ariko ivyo byose nuko tubikora tumenye ko hariho ubuzima bubandanya se apfuye cyangwa ariko apfuye yitabye Imana bice bigenda gute bakamenya intega bizoza muri whole life insurance akarusho kayo kandi n'igituma kuvyukuri je yace bituma ndabikurikirana navyigenda bitahure neza mfashe umuryango w'abarundi n'abatari abarundi nuko nabonye yuko harimo akarusho kambere nuko mu gihe uyigiyemwo ndibaza yuko urazi ibintu bita 401k ibintu bya retirement uravye ingene whole life ikora nkantuze nka 401k rero 401k yo nuko kwicheck bagenda bakura ko hariho ibishe kwijana bagutegeka wewe kwemeza ushaka kwemeza ati jewe nkeneye ku mafaranga zo bariko ndakorera burindwi cyangwa burindwi zibiri cyangwa ku kwezi nkeneye bazora bakura ko ibice nka 10% ukorera amadolari ku kwezi ufata ku ndwi amadolari amajana 9 wemeze yuko ati jewe nzokwama ntanga bangeneye abo bantu bazo batora ibice 10% bo batora amadolari 90 iyo ni 401k ariko ni whole life insurance suku ikora bo ntuzokwama utoye amafaranga ngo umuze murakata ku iceke oya nico bita premium amafaranga ugenda uriha buri kwezi kujya kuriha assurance y'imodoka yego ariko rero akarusho nuko umaze kuyatanga ina maana muri iyi whole life insurance ko bavuga yuko uracagura ukavuga uti je nshaka y'amafaranga no kubanye n'igiti bivanye n'ubushobozi ufise bavuga ati hanyuma umaze kuyatora mugaca muhana ikiringo uzoyishura oya suko ngene bakora uvuze ati jewe nkeneye life insurance cyenda kubaza ukeneye life insurance imeze gute y'amafaranga yangana gute uko ari abantu bavuga ati jewe rero shaka ibihumbi 5 shaka iraki zibiri shaka iraki nusu hari n'uwambye ati je nkeneye miliyoni yo arakomeye cyane kandi ari umusore ntabwo afise urumvikana kandi hanyuma je ncandamu ashaka ko afise company ncandamubaza arambwira imvo zitumye atora uwo miliyoni ni kuvuga rero ko utanze premium yawe hari amafaranga amahera wishura ku kwezi yatanga bivanye n'igiciro assurance wahisemo mugabo ku ruhande rwa whole life insurance ikora wowe uvuze ati je nzokoma ntanga amadolari amajana 2 buri kwezi no kuvuga je ngenda kuri system none umuntu afise imyaka 30 kuko assurance zose zijana n'imyaka yego bacana umuntu afise imyaka 30 iyo myaka 30 cyane ngera muri system haraba
none ku mafaranga yiwe amajana 200 agiye gutanga buri kwezi none life insurance yiwe ni y'amafaranga yangana bita system rate imbwire ko amafaranga amajana 200 life insurance yiwe nigira kezi 3 nigira kezi 4 bivanye n'imyaka kuko nk'ufise imyaka 40 abatije zo tanga $200 n'ufise imyaka 25 zo tanga $200 usanga amafaranga icyo bita face amount iyo face amount nagiye amafaranga mu gihe umuntu yitavye Imana baca bafashisha umuryango usanga rero face amount itandukanye bivanye n'imyaka bisigura yuko muri iyo life insurance akamaro karimo iyo umaze kuyitora ukavuga uti je nshakiye amafaranga no kubitewe n'uburyo bwawe baca bakubwira ucumenya n'ikiringo c'imyaka uzomara umurayishura kugira uyikuremo kandi muri iyo ukavuga uti iyo umaze gutangura kuyikora hariho ico bitwa facing amount amafaranga umaze kwitaba iyo bishitse ukagira ikibazo umuryango uhabwa cash down none bikora gute nabara amafaranga yene yonyine kubera muri ko life insurance ico bita cash value mu gihe uriko cash value niki umva munabuze amakashi utaro cyacu amakashi kirumve kashi kira mwose aratangura n'amafaranga shanda yumva ukiwumve ko ari amafaranga rero muri life insurance bobo baratandukanije ibintu sico kimwe na temporary or term life insurance mu gihe wije muri life insurance ndagusigura ati kuri amafaranga yawe utanze akaba amajana 2 ku mwaka uzoba utanze amafaranga yangana amajana 2 hanyuma wowe hora insurance yawe ujya face amount y'amafaranga umuhito by'Imana batanga umuryango nayanga ayi hanyuma amakash tuze cash najye amafaranga uzoba uriko uraziganya urumva yuko utanga life insurance ariko ufise ahantu uriko uraziganya mu myaka iri imbere yashobora kugufasha kabisa naho uzosanga batama benshi agera mu modoka y'ibihumbi 70 n'ukimvirone umutama nk'uwo amafaranga yakuye uyo akuza ama investment uvakeye ndumva mfise akabazo k'amatsiko ndimo ndumva uvuze cash value facing amount nca numva umenga nifuza kugira ngo menye dufatishije nk'ibihumbi nka 10 mbega noronka cash value yangahe mbega iyo face amount bingana oya ndumva umenga aho byoca biba birebire cyane oya ni wovuga oya ivyo bintu mfata byo bintu ko baho ni wovuga yuko ngo cyemubwira ngo ntange ibihumbi 10 ngo ce uyoba ivyo nibibaho mu gihe uriko mu gihe ugiye muri system life insurance ndagusigura n'amafaranga yawe ngene agiye gukora umva ndakwereka gushika ushitse imyaka runaka avuga ati we amafaranga yawe yahaye mu gihe wavuyemo ati jewe ibino bintu birani akaca ndarushye amafaranga ifite kuratanga ndahevye tingwa hawa yizoro benshi bakwereka ati urinze uheba umaze mu myaka 10 amafaranga yawe niyo bazoguha mu gutekerera kwandikira cheki ati ubwo birumvikana yuko igitandukanye rero na ya term life insurance iyo yuvuye mu butashe ya temporary urumva butashe wewe ntacyo ufise ubaza ariko iyo life insurance kubera ugiyemo kugira utegure akazoza yego kuko kujya kutanga amafaranga niko bagenda bakuziganiriza sawa rero ku ruhande rw'uwanje ibibazo narifishe hanini cyane nibaza ko ndajijutse ku ruhande rumwe ariko nizere neza yuko nihagera ko nzogira ibibazo ngira bizokurikira inyuma yaho nzokurondera nkuko nubundi nakuzanye hano kugira usigurira bene Burundi ndetse n'abandi bose ashobora kuba bumva runo rumwe cy'umuco bavuga kugira bamenye ibijyanye n'ivya life insurance kandi ndanezero cyane kuba watwitavye muri buno butumire ngaha ubwo ndatahanye inyungu y'ibintu bibiri ndumvisemo temporary life insurance numvisemo ikintu ca whole life insurance bitandukanye kandi numvise inyungu buri kuri kimwe caje ko ingana nuko imeze kandi naje ndumva harimo iyo nohitamwo namaze kuyiyumvamo bitewe nuko je ndavyumvamo rero nashaka ndaguhe uno mwanya ugire ikintu ubwira abadukurikirana bose batari bazi ibijyanye bya life insurance ikintu uno munsi n'iyisaha boshobora
kwiga canke ico bokunguka muri izi siguro z'ibi bintu tubari mu munsi. Okay, murakoze kumpa ijambo. Novuga yuko nk'abantu mu ncamake bagomba kuzotegura akazoza kabo, kuko urabona abantu turakora ubuzi umwaka uheze ugati wewe wakoreye ibihumbi 70 60, uravye muri check umuntu nze muri account yawe ugasanga nta n'igihumbi ufise, ariko leta ivuga ati wakoreye ibihumbi 70 umuntu agakora nta n'ikintu na kimwe uvuga ati jewe ndafise ahantu ndegamiye, ubayeho check by check ku buryo urinze ugwara byose barigize gute babihagaze birarangiye. Ariko rero ufise whole life insurance nkuko ugenda utanga buri kwezi, ugenda ufise urumva ufise ahantu wizigiye yuko jewe ari ariko ngenda nziganya imisi iri imbere. Hama kindi naco ntabwo ari vyiza nk'umuntu afise nka mortgage y'inzu, afise imodoka ya loan. Umuntu wese uvuga afise nk'ilone y'amafaranga kuri banki, ilone yari yose afise kuri hama kagenda uko ata life insurance afise, ntabwo ari vyiza kuko hazogeraho igihe abantu kwama dutanga amafaranga rigashana n'icumi kugira ngo dufashe gushingura abacu, tutibuka yuko nubwo tubashingura hari ubuzima busigaye. Ni vyiza nk'umuntu afise lone yari yose, inzu, imodoka, amafaranga, ni vyiza ko ufise life insurance. Nuko zo kwamba utanga amafaranga uyatije ndiko ndayatanga, ntabwo ari ku rupfu rwene rwonyine, kuko ndayatanga kugira ngo ndiko ndazigana ikibazo kizoba yarahari amafaranga n'abaziganirije. Yes, uko uhaye utanga amafaranga kandi uriko uraziganya amafaranga yazogufasha mu minsi iri imbere. Rero abantu rero nibakure mu vyiyumviro bavuga yuko ati life insurance na amafaranga y'isandugu umuntu apfuye abandi basigara barajya, ntabwo ari ivyo. Iyo oye bayita temporary life insurance, ariyo term life insurance, na niyo benshi bafise term life insurance kubera nibababwiye bya whole life insurance ukuntu bashobora kuzigira amafaranga muri life insurance yazobafasha eka n'abana babo yashobora kubafasha. Sawa, birumvikana neza cyane gose. Hanyuma nashaka ntore kano kanya kuri mwebwe mudukurikirana n'ubundi kandi nibaze ko murajijutse, aho mutajijukiwe mushobora kumurondera kandi kubwo kugira ngo azoshobore kubasigurira kuburebura ivyari ivyo. Ushobora kuba ufise inshuti mugenzi life insurance mu nzu yawe uvuga ko uyifise, ariko ntushobore kuba utahura neza na neza iyo life insurance iyo ariyo. Ni navyiza naho ukaronka nako karyo kuko uwo murondera kubwo kugira ngo azogufashe kuraba neza ko iyo life insurance wowe ufise ko ari nziza, iyo ufise ikintu c'intega bizoza, intega kazoza ku muryango wawe mu gihe hazohagize ikibazo kimushikirwa, kuko birumvikana yuko nawe yagiye kujijuka imyaka itari mike yaragiye mu bintu ataco izungura ku muryango uretse urupfu gusa. Rero nashaka nure kano kanya mutumire wacu muhire, urashobora gutanga inomero yawe ngaho ku bantu barimo baradukurikirana kugira bazoshobora kwandikira kurondera abazoba bakigira ibibazo babaza. Ni byiza cyane umuntu wese azoba afise ikibazo kijanye na life insurance yiyumve amahoro kuhamagara ampamagare ku numero zikurikira 517 2 urakoze cyane subemo 517 2 urakoze cyane kuba waje kwifatanya natwe muri studio yacu ngaha kugira ngo ujiture abantu batandukanye ibintu bya life insurance. urakoze cyane, Imana ibezegere cyane muraho kaze kandi ibibazo n'ibyenda bikagurirana ntuzugire ubwacu tubatuma aho kandi muzompamagare muze mukomeze mu ishuri gazo bizabita mwumva amahoro jewe rero biavere gihe cyose. murakoze cyane. murakoze. Nomero yawe bazoshobora kukwandikira no kurondera abazoba bakeneye kugira ibibazo babaza. Ni byiza cyane umuntu wese azoba afise ikibazo kijanye na life insurance yiyumve amahoro kumuhamagara ampamagare ku numero zikurikira 517 2 subemo 517
572 urakoze cyane kuba waje kwifatanya natwe muri studio yacu ngaha kugira ngo ujijure abantu batandukanye ku bintu bijyanye n'ibya life insurance. murakoze cyane, Imana iguhezagere cyane, murahawe kaze kandi ibibazo n'ibyenda bikagurirana ntuzugire ubwato uzatumaho kandi muzomuhamagara iminsi muze mukomeze mwishuri ibibazo bizabita mwiyumva amahoro jewe ndi available igihe cyose. murakoze cyane. murakoze. Uve rero